Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu. Muri studio ndi kumwe na King n'umugenzi wanje. Sinza kubabwira yuko ntamuzi, reka ahubwo ndamuha ikaze abaramutse mwebwe muje kubana natwe muri kino kiganiro. King, karibu cyane. Ndabaramukije nanje, murakoze cyane kuba mikaze. King, ntabwo nipfuza ko duteba. Tumaze iminsi ko turabona ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda surtout, ariko kandi hari n'ibitangazamakuru byo mu Burundi byadukanye uwo muco wo gutanga amakuru atari meza, amakuru y'ububeshi. Wewe wibaza ko ari kubera iki bamaze iminsi bashikiza amakuru yo gushikuza? Yes, murakoze cyane. Icambere novuga ni nko ku gihugu cy'u Rwanda, ni nka publicity. Publicity utega King? Yeah. Impamvu ari publicity, hariho ukuntu ushobora kwiyumvira ko riwe uri intwari gusumba, ariko ugasanga abandi barakurusha. Nk'akarona wagomba kubwira nko Burundi bwobwo ntiwoza uvuga ngo habijyanye ngo bikunde, kuko kira murundi wese azi ukuri. Ukuri wenyene yivomeye, apana abwiwe, yivomeye. Hama kabiri, umurundi azi gushishoza, akamenya ati mbega iyi nkuru ivuga iki, bimeze gute. Nico rero turiko dukenera kuvuga ko ari publicity. Ni publicity gute? Kuko umunyarwanda ntazi kuja kuritera ngo avuge ati jewe ndatohoje inkuru. Oya, akeneye umuvugira. Ofite bamenyera mu abavugizi. Kuko uri kurihweza ibinyamakuru byose biriko bigenda bica ku ma réseaux sociaux, byose bigenda bigaragaza nk'uko umenga inkuru bavuga n'ukuri, ariko ari ibinyoma. Ibinyoma gute? Akarero nko kuvy'intambara. Kuvy'intambara barashobora kwerekana ko umenga nibo bantu ba mbere bazi intambara cyane, bakomeye, ariko atari ivyo. Kuko dufise ivyemeza byinshi bigenda vyerekana ko bari faible mu ntambara. En plus zose n'abanyabwoba. N'abanyabwoba. Kuko ntibazi kwataka, burya intambara iroroshe gutangura, ariko ikagora guheza. Bari teleforo cyane ku ntambara y'amajambo. Urakoze cyane. Iyo bita guerre médiatique. Bo bibaza rero abarundi nitwe twabibonye tukabicamwo, hanyuma turamenya ko atakamaro, hama turabivamwo. Hajya umusesanguzi, ijambo bita ubumwe ni ijambo riharanirwa kandi rigoye cyane. Iyo rero igihugu kigiriye ibakwe kigatahura ijambo bita ubumwe, uza kwisanga ryamaze gushika. Ni wa mugani bavuga ko umwera uva hehe? Ibukuru gakwira hose. Nico rero n'abanyarwanda rero bari bakwiye ako kantu ko gafata. So umbabarire gato tugaruke ngaha nyene kuri ibi waruvuze yuko iyo hageze gushikiza amakuru y'intambara bashikuza, barenza. Twarabibonye kenshi aho berekana yuko igisirikare cyabo nk'uko babivuze aba ari igisirikare gikomeye cyane, gihambaye, ndetse n'amakuru menshi bakunda gushikiriza y'ububeshi bayabesha bisunze mu kwerekana ko igisirikare cyabo cakoze ama operation militaire ahambaye, bakoze ibikorwa bya gisirikare novuga bitamenyerewe cyane gose, sivyo? Aha hantu nshaka ko tugaruka gatoya. Wowe wibaza yuko ari kubera iki bakunze cyane kwibeshera yuko bafite igisirikare gihambaye? Jewe aha nyene cangaruka nkakubwira ingaruka kwa rya jambo nyene. Nakubwiye ko kenshi bakunda abantu babavugira, kuko nta musi numwe bazemera kurinda mu ntambara bonye n'ubwabo ntibasabe support. Abarundi kenshi turakunze kubona bavugisha ibikorwa. Ibikorwa nibyo vyivugira. Inkoho yabo n'umunwa, kandi umunwa atakuri urimwo, barasisha amati. Mugabo Uburundi ni jambo ku gikorwa. Ako kantu uragafata. Uburundi bukoresha icyo bita ijambo ku gikorwa. Ofite ntibazi kuvuga bla bla bla. No. Ni attack. Jewe ntsinda. Ni mpaka jewe nirasi insinzi yanje. Mugabo u Rwanda baravuga, mugabo gushitsa icyo bavuze ntigikunda, ahubwo baca baja gutabaza. Naguciriyemwo King, naguciriyemwo tuve mu bya gisirikare kumbe tuza kwigarukako, dusimbire no mu secteur novuga ari en paix sociale. Sinzi kurabona ingene bataka u Rwanda kumbuga ngurukana bumenyi. Natangaye mbonye ko mu gihugu cy'u Rwanda hariho abantu bakigwaye imvunja. Hariho abantu bariko bicwa n'inzara,
n'abandi bariko barasesa imfungurwa. Ibi bintu vyo wewe bivuze kwiki? Voilà, ni ya ntambara rero y'umunwa. Rya jambo ritagira ibikorwa. No kuvuga we barashobora kubwira ati je nashitse aha kandi atashitseyo ariko agatuma intumwa. Nshatse kukubaza iki kibazo kimwe. Wowe ushobora kunsigurira impamvu ubutegetsi bw'amaze imyaka 30 irenga? Ico washobora kukinyishura? Ico kintu rero kirahambaye. Ashobora kuvuga ati ndahaye uwundi ndagize ariko akaguma ari umuntu umwe imyaka 30 irenga. Ico wokinsigurira nk'umusesango zina. King umbabarire nyine cyo tudugira aho nyene abari cyo tuganira kumbure abadukurikirana ndabasabe d'abord abataragira sabone. Bagire sabone. Babikore kugira ngo baze barironkera ibiganiro byacu umwanya ku mwanya ko tubibahaye. Kuko twabazaniye umukenyuro mushasha ibiganiro by'akanovera dushobora guhera no mu makomantere tuze kuzuzanya kuko murumva ko kino kiganiro gihambaye cyane gose cyane. Uti nosigura impamvu mu gihugu cy'u Rwanda ubutegetsi buhari bumaze imyaka irenga 30 hatwara umuntu umwe. Ikintu ca mbere ngiye kuvuga ni giki kumbure bamwe n'abandi baraza kutagitahura mugabo niko kuri. Buriya impamvu mu gihugu cy'u Rwanda bamaze imyaka irenga 30 hatwara umuntu umwe atakubisikanya n'abandi bamwe bibaza ngo n'ubutwari bw'ujya asanzwe ayoboye. Bamwe niko bavyibaza. Ico ni cyambere bibaza. Mugabo sukuri. Uko siko kuri kuko n'abandi bajya basembe bakabarebe barashobora kuba nabo botwara. N'abandi batandukanye ntonda no kuvuga bashaka gutwara igihugu. Donc bivuze ko atari ubutwari bw'ujya atwaye. Ahubwo impamvu ya mbere nyamukuru novuga nuko abari muri opposition abobaye muri opposition surtout simvuga ngo abari muri opposition abobaye muri opposition barafunze umunwa. Aka kantu rero niko ngomba gukubita ku musumari gufunga umunwa. Sivyo barafunze umuntu. Nshatse kuvuga abandi niba abandi bamaze imyaka ingana niyo bajya bari ku butegetsi bamaze bari ku butegetsi barahunze igihugu baragitaye. Hari jambo wigeze kuvuga ubumwe ndaza kugifashisha kuri kino kibazo wambajije. Sivyo bariya bahunze igihugu nshaka ndabita abahutu nta kibazo kuko bivugwa ko yari leta y'abahutu yari leta ya Habyarimana. FPR Inkotanyi yarabarashe barati igihugu barahunga. Mu by'ukuri kugwa si bibi wari wese bo murasa akiruka. Mugabo yo wirutse birasaba ko ugira ahantu kavuga uti reka mvyuke ikosa ryahabaye kugira abandase niruke ryarire reka rero nanje nivyukiranye nsubire muhira ariko ukabanza kwiga icakwirukanye neza cyane. Aba rero abanyarwanda tuko turavuga urakoze cyane. Abahutu n'abatutsi bahunze amatware ya FPR Inkotanyi. Abandi bo ngomba kubwira aya majambo ni nabo ngomba kugira ico ndabagiriza. Nayo mpamvu shaka ko umunyarwanda wese ahantu ari mu Burundi canke ahari hose abanze yugurura amatwi yicare atura gatebe kuko natwe kugira ngo tuze kuronka iri jambo ubumwe ngo turikorereko twaricaye turumviriza. Nshaka rero ukuruguture ukurugutura sinze kucumva ndacumva cyane ukuruguture kugira ngo turabe ingene bajya bene wacu bariko barapfa bariko baragenda. Ubushize wo rigeze kuvuga ati kubera iki ubwa mbere hari jambo bita Rwanda Urundi Rwanda Urundi urumva ko iryo jambo naryo raryumva bisanzwe ni kimwe cyavuye mu bindi bintu. Nico rero nshaka kugira ngo tuze gushika kwa rya jambo ubumwe nabo bishoboke ahubwo bari ko reka nduge kwijambo sivyo. Ubwa mbere ngo banifashishe amajambo mvuga nti nimba hariho abantu batumye akarere kacu kagira umutekano muke seberebye abahutu n'abatutsi nshaka nongereho n'abatwa b'abanyarwanda bahunze ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Aka kantu gasubiremwo nimba hariho abantu batumye akarere kacu kagira umutekano muke
c'est bel et bien abahutu abatutsi n'abatwa bo mu Rwanda abantu batatu bahunze amatware ya FPR Inkotanyi. Uti gute? Aba bantu nibo bakagombye gufata iya mbere kugira ngo bagwanye FPR Inkotanyi. Sivyo? Aba bantu nyene nubwo batari kugwanya FPR Inkotanyi, nibo bagomba gufata iya mbere kugira ngo babuze imigambi mibisha ya FPR Inkotanyi. Aha tuhemeranye, akarere kacu kayogojwe n'amatwarire ya FPR Inkotanyi. Ico ndashemera nanje. Nibo basigaye ari umugwi w'iterabwoba mu karere. Mugabo iyo bajya abahutu n'abatwa n'abatutsi b'abanyarwanda bahunze FPR Inkotanyi baba magabo ibi FPR Inkotanyi iriko yigira mu karere ntibirikira bigira. Ni kubera ko yarabirukanye bariya batumva ibintu kumwe. Ibirukanye barahunga. Bamaze guhunga ntibasubira kwiyumvira ku catumye bahunga bati igihugu ngo biremareme basubire mu gihugu iwabo. Muri make bahiye coba. Sugusha coba. Ngomba nerekane ahubwo bambabarire nkoreshize imvugo ahantu bapfiriye mu mutwe. Ngomba nerekane ubufu bwabo. Sivyo? Mu Kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo canke ibisuma. Sivyo? Buri ugiye kuraba uzosanga aba bahunze FPR Inkotanyi muri bo babuze ikintu kimwe, unity. Ubumwe. Babuze ubumwe. Urumva? Abari muri Kongo, abari mu Burundi, dufate Afrika yose muri rusange, tuje Burayi, tuje Amerika n'ahandi, bariya bose bo kwishira hamwe. Sivyo? Bakabona ko umwansi bafise ari umwe. Atakindi kintu na kimwe gisabwa atari kumugwaniriza hamwe. Akarere kacu kaba gatuje. Kubera ko ubu FPR Inkotanyi yarajabutse imipaka. Nukuvuga barateye akajagari wabo mu Rwanda. Barabona ko abo bagwanya bose babirukanye. Baca baja kuyogoza Kongo. Inyuma ya Kongo urabona ko bariko barayogoza Uburundi. Inyuma ya Burundi urabona ko bariko baratera desordre Tanzania. Urabona ko Centrafrique ariko kuko. Urabona ko biriya bindi bihugu byose bibujijwe amahoro na FPR Inkotanyi. Iyaba rero aba bari muri opposition barishize hamwe bakagwanya FPR Inkotanyi nubwo batari kuba barayitsinda, intambara biri mu Rwanda honyene, ibindi bihugu tuba twibereyeho amahoro, tatubayeho neza. None ndawakaruka ari très simple. Ninde ariko arabigwanisha M23? Su Rwanda. Sinibigwanisha gusagura bana basirikare, ahubwo rugenda no gukomana. Ninde ariko arahibigwanisha rero ditabara n'ikibanza biteguramo n'imyimenyerezo? Su Rwanda. Kandi nigo ruza kuzana amaranforce. Imigwi y'iterabwoba iri muri Centrafrique, Su Rwanda. Sivyo? Cyane. So nibihugu byinshi nshobora kuvuga u Rwanda ruyogoje. Aha rero ngomba nce ndugira hano. Nsabe abanyarwanda bataye igihugu, bahunze igihugu. So ubundi guhunga si cyaha. No kubemera Imana muri Bible biranditswe muze musenge igihungo cyanyu. Urumva? Donc pour dire que guhunga si cyaha. Na Yesu umwana w'Imana baramuhungishije. Guhunga si bibi. Mugabo wahunze nivyo. None uzopfira mu buhungiro? Abanyarwanda rero ni mukure amatiku hagati yanyu. Buriya je ndakurikirana amakuru cyane. Ndakurikirana amakuru cyane. Twabivuze kare. Ico babuze n'ubumwe. Iryo jambo niryo ndiko ndashaka. Guterana amajambo. Ndashaka guha karorero. Hariho umurida bafise yitwa Adrien Nahimana. Sivyo? Bo sindavugana nawe. Ariko je namwumvirije gato. Urumva padiri urabye ideology yiwe, iyo aronka abantu
bamusapotinga bakamufata mu mugongo bamufata mu mugongo bamwumviriza baje inama nawe bakadugira ku ivyo vyiyumviro vyiwe u Rwanda borubogoye mugabo kubera habuze bwa bumwe haca hitokeza umwe n'uwundi avuga ibitagenda neza kuri padiri uzozana usanga bazana amajambo y'ubugugu adafashe ngo padiri n'umwescro ngo padiri ngo ajya amafaranga abakanaka ngo padiri ibi nibi mwe mwarabonye umuntu w'inyama n'amaraso atagira amakosa ntigikunda hari umuntu w'inyama n'amaraso atagira amakosa ubutiba arasambana udasambana arabesha ubutabesha n'umwicanyi umuntu wese agira intege nke ikiba gitahura abanyarwanda umuntu wese agira ahantu afise intege nke n'ahandi hantu usanga ari fort mwebwe rero abanyarwanda ico mukeneye ntimukeneye kuja gusorongora ngo naka ngo ni intungane ni marayika aho ni mukomanda umarayika ave mu ijuru aba ari waza kubabera muri dere sino nimba dutahura ibintu kumwe ico mukeneye nuko mwishira hamwe sivyo ico ncambere mutitaye ku makosa ya kanaka na kanaka kuko muri mwebwe mwese nta mwirandari bonyene biyubakire kabiri bica bisaba ko uwo muri dere mwashize imbere mu muyoboka ivyo nivyo bitubumwe nibwo bumwe buriya nakunze kubivuga umwami misi yose no kuva na kera narindi yamyagirwa n'abagabo urakoze kumushira imbere ngo abaserukire ngo abe umurideri ntibivuze ko mugomba kugendera ku bitekerezo byiwe gusa harabaho bureau politique harabaho abakonseye abahanuzi sivyo nkunze gutanga akarorero ku Burundi buriya hari ijambo y'inteka yavuze numva rirankozeko yavuze ngo nta muntu abura iciza na kimwe yokora nubwo yoba umugome gute urumva aka kantu acatanga akarorero kuri bikomagu yari chef d'état major yarisha abantu benshi mugabo bikomagu ngo niwe yatumye CNDD Frediba urakoze cyane yababwiye ngo ivyo muri ko mwihararanga mugira za manifestation ivyo ntibivara igisirikare gisambugwa n'ikindi gisirikare ako kajambo karabinje mu mutwe bacabona kwinjira ikibira deja kaba kwigitambara ku maso burya iyo badafata umuheto buyoya ntari kwemera ko baganira uko nukuri ntiyari kwemera ko baganira n'aba rero ntibave mu majambo baje mu bikorwa so ari ikintu bakiriye ni coalition cyitwa roka sibyo donc ugasanga umunyarwanda bakoze ihwaniro ryabo ryo bahuze kugira ngo bashire ivyumviro hamwe kugira ngo barabe kuba donc mu butandukane bwabo biyunga barase ku ntego imwe mugabo gacu usanga umuntu umwe aritokeje ngo kijya kintu kubera umurideri wacu ari naka sindagishigikiye aho re niho ubujuju buri uragitahura aho re ni ryayerekwa ribamanurira hehe kukutabona intego yobashikana kukwiyubakira igihugu bwawe voilà so sinoza ngo mvuge amwe mu mazina bamwe n'abandi ko je ndabaza bakavyonza je sais ndabazi benshi turaganira bahoro bazi sivyo mugabo ndiko mbwira cette fois ikiganiro nakidediye tous les Rwandais ariko kandi mbwire gito canje icundi cumvire uko no sivyo ku banyarwanda muri mu Rwanda mubona yuko amatwarire ya FPR Inkotanyi abarambiye guys uyu ni wo mwanya ganira na bene wanyu bari mu buhungiro mwiyunge ivyo bibatandukanya ni bito cyane kuvyo bahuza just unity ni mugira ubumwe ubwo bumwe nibwo buzobaha gusubira mu gihugu erega henda kwereka ikindi kintu aho nyene ntwatakaze ubwo bumwe nibwo buzotuma basubira hehe mu gihugu bubake ariko ikindi kintu utazi dukunze kubona nyene icubahiro wacu iyo akeneye kubona ikintu gishasha canke kwereka imbono
Uburundi nshasha arahamagara ni muze twicare si sawa hama bakavugana iki kimwe kuri kimwe hakavamo ikintu kizima bisigura biti plus ukeneye kuzana umuntu neza mwicarike hama muyage ubu yofata uri yari muri Europe ndiko mvuga Kagame canke sinzi uwo bafatanije agahamagara uri muri Europe uwundi ari muri Asia uwundi ari muri Australia uwundi ari muri Amerika bajye nyene yumva yuko umenga bariko bamwerekeza ku ntego kandi bariko bamushira mu manga akavuga ati ngo twicare nikihe kintu twokora kugira ngo abanyarwanda bunge ubumwe erega ubundi abanyarwanda nta bumwe bafise mutama ntibagira namba ntabwo ariko Burundi na Rwanda kubwire gombo here muri 2015 nta kintu vyakwigishije cyane gose duguve muri 2015 udugushikano no musi hari impinduka nini ya cyane bisigura biti nubwo bokwiyumvira bakavuga bati duteye Burundi ntabwo boshobora gutera Burundi kuko bukira mu Burundi wese canke wari we wese bo babuzinge kujya bazingira ifi mu rusenga iki rero iki byabaye kubera iki mtama ntonciremo n'ubumwe byabaye kubera ubumwe hanyuma kuguruka amaso bakabona ko bonyine batubatse igihugu cabo atawundi muntu ava hanze ngo aze kububakira iki rero cyo ngomba kuvuga ko bambabarire ubwenge burarahugwa urakoze sivyo kandi amateka arisubiriza urakoze urumva ubwenge burarahugwa kandi amateka arisubiriza iki ndakivuze kubera iki nyamwigenda ko ntarimiri menshi ego uyu mugani wumve n'aba banyarwanda bawumve nyamwigenda ko ntarimiri menshi uti ndakivuze kubera iki buriya twe turiko twumva ngo hariho ngo muvuma ya patiri ego tukumva ngo hariho muvuma ya mako tukumva ngo ejo bundi nakawundi azinye muvuma hirya yejo nakawundi azinye muvuma bose ngo bakeneye kuribera u Rwanda aha duca tugaruka kuri wa mugani wacibwa ku banyarwanda ngo ubuzi ico akora akorana amasezerano n'umunyarwanda uzi impamvu none ninde yo supportinga abantu bwabo byanse ko bishira hamwe ninde yo tanga ubwo bufasha ntigikunda abantu bwabo ubona ko byanse ko baja hamwe uwo bafasha gute aba mu kintu babita ubusimbira hamwe garuka wongere ubusimbira hamwe n'ubusimbira habiri nuko ubusimbira hamwe mu kirundi babita ubusimbira hamwe ego nibafate uko kuntu umwe wese abona ko ashoboye burya hari ikintu ngiye kuvuga mbabarira mbaye rero ndakivuga zana kabisa sivyo ndakumva cyane mu Burundi muri 2000 mpere ko muri 2005 ego CNDD-FDD gishika ku butegetsi ego hariho uwitwa Hussein Rajab yari trevaya cyane hariho Sogo ego nyakwigendera Petero Nkurunziza atavuga mu izina aho umva ndamwumva simbona n'ingene no muvuga ku butwari yari afise sivyo ego hariho aba ba general Alegome Bunyoni hariho Samuragwa ego sivyo hariho Nyeniteka Reveriano hariho general Adolphe Nshimirimana ego umva hari ibikomangoma byinshi sivyo byinshi kandi byose byari capable kuyobora igihugu kubera ko hayobora systeme ego bugiye umwe acavuga ati rero nije nja ku butegetsi undi ati nije nja ku butegetsi undi byari gukunda ntibikunda ko bose baba nimero imwe ntibikunda kandi uriya baba bagize nimero imwe ntibisigura ko ari we asumbye abandi ubwenge cyane gusumba nshaka usubiramo ako kantu uwo bagize nimero imwe ntibisigura ko ari we afise ubwenge cyane gusumba abandi urumva ijambo ntibinasigura kandi ko ari we agomba kuyoboresha ubwenge bwiwe hayobora systeme aba banyarwanda ndavuga abanyarwanda bahunze igihugu ibi nibo ndiko ndabibwira ego bisaba ko muja hamwe mu kubaka systeme mwubake systeme yes ata systeme nta gikora reka nkubwire ikintu kimwe ego iyaba hatayobora systeme Tanzania niba
imaze imyaka 40 igira 59 peut-être mba ntihenze iyobowe n'umugambi umwe iyo hatabayobora system ntiba imaze around 59 hayoboye CCM ariko kubera ko system baracabandanya niyaba hatayobora system mu Burundi ntabwo CNDD-FDD bikiyobora ni kubera hayobora system aba banyarwanda rero ikintu cyambere gikenewe unity mwubaka ubumwe yego ubwo bumwe nibwo buzobaha gukora system ya hari ikintu kintangaza bari mu buhungiro imyaka irenga 30 mugabo bakaniganira ngo ni jembe umushefu wowe uza ko umushefu uri mu gahinga uyoborere mu ishamba utagira territoire chef aho hantu bwana musesanguzi ako nyene n'ahandi hantu tuza kugaruka kandi akagohe nkebura abanyarwanda ku bitangazamakuru vyabo nabo nyene ubwabo abatangaza makuru baho burya bari kwigitambara aho hantu niho twatanguriye bari kwigitambara naho hatumye tugera aha yego ariko reka ndahagaruke kandi hagaruke ko naho wanashaka duce rusa n'abaranga ikiganiro sivyo buriya biriya bitangazamakuru byo mu Rwanda yego biri gukorera kuri systeme y'iterabwoba ya FPR Inkotanyi mugabo aba banyarwanda bahunze igihugu why not batoshiraho nabi bitangazamakuru byabo bigaragaza ukuri kwibiri mu Rwanda voilà ico rero nico kintu kibuzi bafise amafaranga babayigura imyaka myinshi bari muri Amerika imyaka myinshi aho kuyashira mu ivyo bitangazamakuru bivuga ukuri bica biyinvestisa mu gushira hehe mu gutera umudurumbanyo mu bindi bihugu so rero ni ariko bambabarira sukubanka sindabanka je ndabakunda uya urabakunda impamvu je ndabakunda ndi kubabazwa n'ukuntu ahubwo bonyene ubwabo yego batariko barabona batumva ko bo kwikorera iyo fardo yo kwisubiza iwabo buriya waruzi ko reka mvuge kino kintu hari umugani naciye ucuranciramo nta ubusobanuro ntaca kandi ko kajyo nyamwigenda ko ntarimira impeshe twabonogangiki oya no reka nakwereke buriya kugira Museveni Kaguta Yoweri Museveni perezida w'Ubuganda abona igihugu yabifashijwemo n'igihugu ca Tanzania hamwe n'igihugu c'u Burundi sivyo impamvu yes none Museveni baremye umugwi w'ikiroberi hama Tanzania n'u Burundi baramutiza abasoda sivyo baja baratera Uganda barafata igihugu sivyo kugira Kagame afata igihugu ça était ainsi Museveni yamuhaye gisirikare ka FPR Inkotanyi abenshi bari mu nkambi z'impunzi mu Buganda abandi bari mu gisirikare cy'u Buganda sivyo Uganda yarabaturanije ibatize n'abasirikare baja kurasa u Rwanda sivyo harimo n'abanyamurenge sivyo none gasha aba bapatiri aba banyarwanda aba bibaza ko ari ciye gihugu cyo baparena ari ubusimbira hamwe ntigikunda ntibibaho nibiga ikintu nibyo navuze ni bisaba ko bagira ubumwe hagati yabo biga ikintu cyo tuma bamaze gushira ubumwe hamwe bamaze kubona ko bagize ubumwe bashobora kudodora ku bihugu bitandukanye ibihugu bikabitaba ibi c'est normal bikabitaba intambara Ukraine nikiragwa na OTAN canke naho batabona inzira nibavuge ati umuntu yoduhumura amaso inzira barayibona ahubwo ntibabona bishwe no kutizerana ni umwe wese niyumve mu mutima wiwe yuko agomba guseda erega mu frere ni byajambo nakubwira kare twaciye dufrena nari nakubwiye tu docteur yoza agafata amaraso y'umuhutu agafata nayo mututsi agafata nayo mutwa sivyo aho ndikumvuga mu banyarwanda hanyuma agacazana atishira hamwe ntandukaniriza yuyu na yuyu bose samwe namwe nyine yaba riri kibari bakizi bakajenga uwo mushinge tubabwiye kuko inzu urazi kwikomerera mu mushinge umushinge wa mbere w'u Rwanda mu vyumve banyarwanda mwofata icambere nuko mwokuba ku mushinge w'ubumwe mukabona ko mwebwe igihugu canyu kiriko kiratemba rimwe muri ko muratemba rero nico nariko ndakubwira ati
nk'akajambo rero woshobora nk'akarogo guha bajya abantu bariko investisi imitahe mu ntambara uri yuko investisi imitahe mu cotuma baza kubona bwa bumwe turiko dukenera kubakirako nico niko ndakenera mo reka tugire kino kintu tuvuze kandi intambara ni business kuri bamwe ariko hezayo benshi intambara ni business kuri bamwe ariko hezayo benshi sivyo buriya uzurabe ntibizokunda ko Afrika ibaho itarimo intambara ntibizokunda urabona nk'ubu aba banyarwanda bovuga bati ndavuga babahunze twe turishize hamwe kandi burya babibona barimwe twe turishize hamwe tugomba gutaha iwacu ego tugiraho rero urumva kujya u Rwanda kugeza amagingo aya rugihabwa ibigwanisho byo kuja kudurumbanya Kongo n'akandi karere burya niko nabo bihabwa iri sifi gusa yuko baja hamwe bakerekana strategy bagomba gukoresha bakanagaragaza ko bari determine ibigwanisho bo bironka hari ibihugu vya Burayi atazi ni business zikora baravuga twe turabaye ibigwanisho muronse igihugu muzo turihugu ibi niko vyabaye mu mateka y'isi ego none support ntigera ibura baba barindiriye gusa ko uwo bayiha ninde ntawe uhari bisaba ko bayiha umuntu babona ko ari macuwa atari wa muntu bahereza amakarashinikov 10 agenda kudurumbanya umutekano n'abasirikare baca bababoha bagiye kwica abene gihugu bakenera umuntu donc ari mature yerekana plan ingene batunganije ibintu hama urabe ko abantu basupportinga ntibazobura kabisa rero so reka tunabarangize dayo twarondogose buriya sinikiganiro twagomba gukora twego twivugira ku bintu by'itangazamakuru impamvu bariko barabesha ucuranderoje ibaze erega impamvu je nakuderoje nago katishije sikindi nuko mba mbona umushinge erega umwe wese afise imbono yiwe nuko mba ndiko ndabona umushinge uri kutuma abanyarwanda bari mu kangaratete kuko yaba ibitangazamakuru navyo byavuga ati ntitwemeye gufadikanya n'abariko basambura igihugu cacu bagafata bijye bitangazamakuru none reka ndakubaza ubu unye igitangazamakuru cy'u Burundi icubatse neza cyane gose hari uwo kwidomboza ngo agiye kuvuga yamuhe ntigishoboka mu Burundi bafise indero barereshe mu Burundi uzanye ry'amanyanga barakuboha voilà bafise indero barereshe ukavuga ngo ibindi ngana baharashika iniki ariko rero kubera ko u Rwanda rutarigira rusobanukirwa ku kantu babwirizwa kuguruka amaso bakabona bati reka turondere ikintu cotuma twubaka ubumwe nico l'union fait la force ni buke nibatahura icasongoye ihwa bazogenza make voilà ntibaratora icasongoye ihwa nibagitahura bazogenza make so reka turangize ngaha murakoze cyane kinge ndagushimira namwe murakoze cyane rwose reka nce nshimira n'abari babanye natwe muri kino kiganiro nubwo twataye ntumbero mu twihanganira mugabo byari bikwiye kuko iyo tuko twiyumvira cyane kuri bene wacu b'abanyarwanda bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro c'est vrai hariho ababayeho neza mu buhungiro ese nko bari Burayi muri Amerika mugabo mwumve ko uko mwoba mubayeho kose witwa impunzi ariko ari aho ari jambo bavuga ko atakwibagiraho atayorotse uko wowe ubayeho kose witwa impunzi so guys rero mukora ibishoboka mwikura gasuzuguro mutayi wanyu so reka rero ndabifurize kugira ibihe byiza mugire aho muba mubahwe ciao ciao